kuri magenekerezo ya 2023 na 2024 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 ubushikiranganji bw'ino hagati mu gihugu itembere rusange n'umutekano bwatunganije mw'iherero mw'iherero wahuje indongozi nkuru mu bushikiranganji gushika kuri wa mustanteri n'abakomiseri b'amakomine. Umwiherero rero warufise icivugo nyamukuru ibyo dukora byose tubikore ku neza y'umwene gihugu. Twaronse umwanya ukwiye kuyaga kuva ku rwego hasi gushika ku rwego k'ubushikiranganji two kwigenza mu gutorera inyishu ibibazo by'abene gihugu. Twarabonye rero ko ico dutegerezwa gukora mu nyifato yacu ya misi yose twomera nk'abasuku b'abene gihugu. Twavuze ko twese tuja ku kivi umwene gihugu ikimubangamiye kibe kibangamiye izi ndongozi haba munyamiramabi cyangwa abajejwe intwaro kugira gitorera umuti hakiri kare kandi na cyane cyane mu bikorwa byose dukora umwene gihugu aje imbere kugira byose bigende neza. Tubone ko iyo tuja tugenda dutumbera mw'ishaka ry'umwene gihugu ntituje mw'ishaka ry'iwacu tuje mw'ishaka ry'umwene gihugu ico umwene gihugu akeneye n'igiki tubitorera inyishu hakiri kare kandi harindire kuba n'ibibazo nk'ubwo mwe mwita mu gifaransa kwantisipa tutangure tuje imbere turabe nishobora kubabangamira hakiri kare kugira batunganirizwe muri vyose na hose. Ndavye ukungene bakiriye impanuro bahawe bazakira umutima ugororotse kandi twabonye ko hari byo twakora tukabikora ukutariko kukutamenya. Uno musi rero nta muntu numwe uvuga ngo sinzi ngo kungene igikorwa cyangwa iki kindi kuko cyane twe tuvuga tuti ico dukora tubanze twikura ikoti y'indongozi twambara ikoti uje kudusaba ijambo niho dusha tumenya yuko ibyo turiko turakora tubikora neza cyangwa tubikora nabi. Turafise icizere rero ko izi ndongozi twariko turakorana no mwiherero zagiye zitahuye neza na cyane ko twese twari kumwe nabona yuko bakurikira kimwe ku kintambuko ku yindi bafise ishaka n'inyota y'ibikurikira. Nizeye ko bizogenda neza rero dutunganiza bene gihugu bahimbagwe muri twebwe ivyo dukora byose ivyandi tuvuga tuti tube abasuku b'abene gihugu kandi vy'ukuri tuba abasuku b'abene gihugu bahimbagwe muri twebwe. Ibibazo byose bishobora kuvuka mu bikorwa vyacu vya misi yose twobihanahana kwa makuru ico umuntu adashoboye akabwira uwundi ati mfasha bimwe byo gufashanya mu bikorwa ntihagire umuntu ashinga karimbi ngo je ngo ngaha ni wanje ntahi iwacu dufise aho dufise naho umwene gihugu yadutumye ati ndangurira ibi. Rero uwadutumye tutegezwa kumuha inyishu nimba zizova mu mategeko azofatwa nimba zizova mu ngingo zindi zizofatwa tuzobirabira hamwe turabe ikibereye nico kizoba.